Yesu ashimwe. Ndabahaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu. Ndishimye kandi kumara kuno munsi kuba twongeye kubona uburyo bwiza bwo gukoranira hamwe. Uko mubizi tumaze iminsi twiga ku cigwa c'agakiza, mwigisho mu kwezi guheze yatwigishije ku gakiza ico arico. Ubu naho twatanguye igice kigira kabiri c'iki cigwa nyene co ku gakiza, ariko tukazoshimikira kuri iki kibazo agakiza tukaronka gute. Twatanguye tuvuga uko gakiza kavugwa mu isezerano rya kera na rishasha, uko twari twavyumvise mu kumwigisha wa mbere yatanguye. Ariko twashimikiye cyane kuvuga uko agakiza gatahurwa canke katahurwa mu isezerano rya kera nuko tugomba kugatahura mu isezerano risha. Ko twarabonye ko mu isezerano rya kera agakiza kavuga gukira canke gucungurwa canke gutabagwa ibibazo ingorane zo muri iyi si nyene. Ariko mu isezerano risha gakiza gashimikira ku gutabagwa ingaruka z'icaha, aribwo urupfu rw'ibihe byose. Aha twatanguye tuvuga ku kuntu agakiza mu isezerano risha kabonwa mu bihe bitatu bitandukanye. Twarabonye ko tubwirwa ko twakijijwe, no kuvuga muri kahise twarakijijwe, ibyo ni kahise. Hanyuma turabona kandi ko Bibiliya yongera ikatwereka ko turiko turakizwa muri kubu, kandi tukongera tukabona aho Bibiliya itubwiye yuko tuzokizwa muri kazoza. Ibi bice bitatu rero canke iyi myanya itatu ivugwamo agakiza muri make ivugwa n'amajambo atatu atandukanye. Dukunda gukoresha kenshi, abakristo bakoresha kenshi, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntituyatahura neza. Aha twavuga muri iyo tuvuze ko twakijijwe, Bibiliya itwereka, tubibona muri Bibiliya ko tugusobanurwa gutsindanishirizwa n'Imana, twaratsindanishirijwe. Turiko turakizwa, no kuvuga ni ukwezwa.
hanyuma tuzokizwa canke tuzohabwa kandi gakiza, ni ukuvuga tuzokwambika ubwiza. Vamos ficar salvos no futuro, então é a glorificação. Tuzogenda tugaruka kuri kimwe kimwe muri ivyo. Devemos voltar na cada uma destas três coisas. Kuko bigaragara ko akenshi abakristo baramenyera gukoresha amajambo ari muri Bibiliya, Porque é visível que os cristãos costumam usar essas palavras. ariko ugasanga ntitwitaho cyane insiguro icyo ashaka kuvuga ku cyo Imana yadukoreye kugira ngo turonke agakiza. Mas parece não ignoramos o que quer significar, o que fez para termos essa salvação. Aho ni nk'ayo majambo nyine twariko turavuga yo gutsindanishirizwa, kwezwa, Essas palavras que estamos falando, justificação, santificação, gucungurwa, redenção kuzura n'Imana, aconselhamento com Deus, conciliação com Deus. ivyo ugasanga rimwe na rimwe turavyitiranya cyangwa ugasanga bisigura uko utariko. E às vezes confundimos ou da significação errada. Ivyo rero bica bituma kenshi abakristo badaha agaciro intambuko zitandukanye zituma turonka agakiza. Isso faz que as pessoas já não dão valor, então, esses passos diferentes da salvação. Nico gituma muri kino cigwa rero nifuza ko bwa mbere tuzoshimikira kuri ijambo ryo gutsindanishirizwa gisobanura iki. E é por isso a primeira frase que queremos insistir nessa palavra, justificação, tem que ser. Kuko ni ikintu gikomeye cyane ku gakiza kacu. Porque é uma coisa muito importante para a nossa salvação. Umwanditsi umwe wo mu by'Imana canke wo mu bya teoloji yitwa Wayne, O escritor teológico yitwa Wayne Grudem, umunyamerika, americano, yavuze ukuntu kumenya neza gutsindanisha ico bisobanura ari ngombwa muri kino gihe cacu. ele falou que saber a justificação é muito necessário nesse tempo nosso. Umurereka ngerageze gusubiramo ko yabivuze. Ele vai repetir como ele falou. Yavuze ngo ugutahura kwiza ko gutsindanishirizwa kurahambaye. Compreender bem a justificação é muito importante. Mu kwizera kwa Gikristo. Na fé cristã. Kandi tubwirizwa kuzigama ukuri k'ubutumwa bwiza. Também devemos guardar a verdade do Evangelho. Ariko avuga ubutumwa bwiza buvuga gutsindanishirizwa. O Evangelho que fala da justificação. Ngo kubw'urunganwe ruzoza. Para a geração que vindoura. Acabandanya avuga ngo tubwirizwa gutahura ukuri. E nós dizemos que devemos compreender ou entender a verdade ko gutsindanishirizwa da justificação. kuko kugutahura neza, kuvuga gutahura neza gutsindanishirizwa. E devemos entender bem, de uma boa forma, a justificação. Ngo niwo murongo canke niwo murongo ugabura canke utandukanya. Porque essa linha de divisão ou de separação. Ubutumwa bwiza bw'agakiza kazana n'ukwizera gusa. E o Evangelho da salvação pela fé somente. Hamwe n'ubutumwa bw'ibinyoma bushingiye ku bikorwa byiza. E o Evangelho
mentirosa baseada no bons atos. sinzi ko mwumva icyo yashaka kuvuga cyane cyane. Ni ukuvuga iyo hatabaye gutahura ijambo cyangwa igikorwa cyakozwe n'Imana cyo gutsindanishiriza abantu bose, Se não haver um entendimento melhor, a justificação que Deus fez para todo mundo, biroroshye cyane ko abantu biyumvira yuko bashobora gushika ku gakiza kubera ibikorwa byabo. é muito fácil então pessoas pensarem que pode chegar à salvação pelos seus atos. Imana idufashe cyane. Ibi ngira ngo murabizi mu kinjana cya 15, 16 Acho que você sabe que no século XV ari byo byatumye abo bita abaprositi uno munsi batangura, kubera ko hari hatanguye kwigishwa yuko kugira ngo umuntu aronke agakiza hariho ibintu abwirizwa gutanga kugira ngo yemerwe. fez que os que são chamados protestantes agora começaram. Protestantes é começar a dizer que alguma coisa deve ser pagada para ter a salvação. Hanyuma abari barongoye ijya mu mvuma ya reformation, murazi ko bavuga yuko umuntu akizwa kubwo kwizera konyine. O que estava liberado para aquele movimento da reforma dizia que a pessoa é salva pela fé somente. Ariko twiyumvirije neza cyangwa twiheje neza turabona ko iyo nyigisho muri kino gihe iri kwiragaruka cyane. Mas pensando melhor, analisando melhor, estamos vendo que aquele ensinamento está mudando muito. Kandi kagaruka mu mashengero yitwa ngo n'ay'impwemu. Está a entrar nas igrejas chamadas espirituais. Aha turiko tuvuga ibikorwa byiza bakora, no kuvuga ntibashimikira cyane ibikorwa byiza bishimikiye ku kwihana icyaha, ariko bashimikira cyane cyane ku bikorwa byiza byo sinzi murabibona nawe by'ibyo umuntu yokorera Imana, yokorera abantu, yobaho kugira ngo yemerwe n'Imana. Imana idufashe cyane. Reka rero dusome imirongo mikeyi tugiye kwishimikiza kugira ngo turabe iri jambo ryo gutsindanishirizwa icyo risobanura mu by'ukuri. Turasoma hariya mu Baroma, shete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3, nasabe dusome ku murongo wa 19 tugeze kuri 26 twihuse. Avuga kuri 19, Baroma 3 kuri 19, avuga ngo ariko turazi yuko ibyagezwe bivugwa byose bibibwira abaganzwe nabyo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishizwa n'ibikorwa bibwiriwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyesha icyaha. 21 ariko noneho ibyagezwe bitariho kugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyabavugishwa n'Imana, no kugororoka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhambe, kuko atatandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, basindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu.
uw'Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu. Amen. Sabemos que tudo que a lei diz se aplica aos que estão debaixo dela, os judeus. Assim, ninguém poderá dar desculpas, todo mundo ficará debaixo do juramento de Deus. Não há homem que, por fazer o que a lei manda, possa ser declarado justo diante de Deus. A lei simplesmente mostra o nosso pecado. Mas agora lhe foi revelada a maneira como Deus nos declara justos sem a lei. Embora a lei e os profetas já a tivessem anunciado, Deus declara o homem justo por meio da fé que Ele tem em Jesus Cristo. Ele declara justas todas as pessoas que creem em Cristo. Porque Deus não faz distinção entre quem é judeu e quem não é judeu, pois todas pecaram e, portanto, estão afastadas da glória de Deus. Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus. Isto acontece porque, por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do pecado. Com a morte de Cristo, Deus o apresentou como um sacrifício que traz o perdão dos pecados através da fé. Com esse sacrifício, Deus provou que Ele é justo mesmo quando, em tempos passados, teve paciência com os homens e não lhes deu as coisas. Não lhes deu o castigo que seus pecados mereciam. Até 26. Acho que chega. Amen. Amém. Aha dusomye amajambo menshi Aqui lemos muitas palavras kandi arimwo ibintu byinshi bisa n'ibigoye gutahura e tem muitas coisas difíceis de entender. ko harimwo inyigisho nyinshi cyangwa amateme menshi umuntu yovugako, E tem muitos temas que a pessoa pode falar. ariko ibintu bibiri canke bitatu ngomba ko dufata. Aqui, duas outras coisas que eu quero hoje. Ni aha ku murongo wa 19 ku mpera yaho aho havuga ngo kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Versículo 19, pelo fim, diga, e todo mundo ficará debaixo do julgamento de Deus. Kuri mirongo kuko imbere yayo ata muntu atsindanishizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe. Não há homem que, por fazer o que a lei manda, possa ser declarado justo diante de Deus. Amen. Ibi turabizi icatumye Yesu ahishurwa, abaheburayo barabivuga neza. Aqui apanhamos o que mandou Jesus ser revelado. Canke aza akitanga nuko abarongowe n'ivyagezwe nta n'umwe yashoboye gushikira kugororoka kubera gukurikiza ivyagezwe. Se mandou ele se entregar, e que os que estavam dirigidos pela lei, ninguém conseguiu ficar justo à frente de Deus por causa da lei. Amen. Amém. Aha twabonye ngaho ku murongo wa 22 mu kugororoka kuva ku Mana kuzana n'ukwizera Yesu Kristo. Aqui no versículo de hoje, vimos que a salvação, a justiça que vem de Deus, vem pela fé em Jesus Cristo. Kuko ahandi avuga ngo arabagiriki canke abayuda bose bakoze ibyaha ntibashobora kugira gute. Porque aqui vemos que os judeus ou gregos,
todos pecaram e não conseguem gushikira ubwiza bw'Imana. foram afastados da glória de Deus. Aha ku murongo wa 24 hatavuga ngo batsindanishirizwe, niyo jambo turiko turondera. No versículo 24, nessa palavra que procuramos, foram declaradas justas N'ubuntu bwayo modo gratuito, ibibahereye ubusa pela graça de Deus, num modo gratuito. kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Isso acontece por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do pecado. Aha kuri 25 cyavuga ngo uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Com a morte de Cristo, Deus o apresentou como sacrifício que traz perdão dos pecados através da fé. Com esse sacrifício, Deus provou que Ele é justo mesmo quando, em tempos passados, teve paciência com os homens e não lhes deu o castigo que seus pecados mereciam. Amen. Aha tubonye gutsindanishirizwa Aqui vamos ver que a justificação ntituguhabwa n'ibikorwa, não é dada pelas obras, n'ubuntu bw'Imana. é só a graça de Deus. Amen. Nico gituma mu nyigisho za Paulo kenshi yavuga ngo twakijije kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ukwizera. É por isso no ensinamento Paulo sempre volta que somos salvos pela graça de Deus, pela fé. Aha twabonye aha ku murongo heza wa 26 ngo Imana igororoka itsindanishiriza ugira gute uwizera Yesu Kristo. Aqui no versículo 26, vimos que Deus se mantém justo e ao mesmo tempo declara justos aquele que tem fé em Jesus. No kuvuga mu gutsindanishiriza bifatanye n'irindi jambo ryo kugira gute ryo gucungurwa. Quer dizer, a justificação está ligada com a palavra que é a redenção. Hanyuma n'iri jambo ryo kugira ryo kwizera. E a palavra da fé. Amen. Tugiye gatoyi ku gutsindanishiriza. Quando vamos um pouco da justificação, Bibiliya ngaha twabonye ngo mu gutsindashirizwa Imana yagize gute. aqui a Bíblia nos diz que na justificação Deus fez o quê? Hariho ijambo rikomeye ngaha kuri 25 hepfo kuri se ngo yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. No 25, embaixo, diga que ele, aqui falando, ele teve paciência com os homens que lhes deu castigo, que seus pecados mereciam. Mas quando ignorou os pecados, Amen. Aha mu ijambo gutsindanishiriza ngira turumvamo ijambo gutsinda. aí na justificação, estamos tem uma palavra aí, vencer. No kuvuga umuntu ni nk'uko yoba ari mu rubanza. Aba ari mu rubanza. Uma pessoa que está diante do julgamento. Hanyuma aho kugira ngo atsindwe, Em vez de eu ficar do perder e ficar condenado, urumva yotsinzwe mugabo aratsindanishirijwe. ia perder, mas alguém justificou. Amen. Yatsinda ni ukuvuga yahawe intsinzi mugabo atayimerite, atarayikwiye. Ele deu justiça. Enquanto não merecia, ele deu vitória para o Messias. Mu yandi majambo kubw'ibyaha byari byarakozwe abantu bose barabo gutsindwa n'urubanza. Em outras palavras, por causa dos pecados que foi feito, todo mundo merecia condenação. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana irabatsindanishiriza. A graça de Deus, em
fora justificados. ntibaba abatsinzwe n'urubanza, baba abantu babohowe. Não foram pessoas que perderam no julgamento, foram pessoas que já justos, Aha nagomba livres. twiha akarorero gatoyi. Aqui vamos nos dar um exemplo. Umusuma yivye, Ladrão hama yagiye imbere y'abacamanza, apresentou-se à frente do julgamento icaha kiramwagiriye. e perdeu mesmo, foi culpado. Iyo icaha kimwagiriye ni ukuvuga hariho igihano, Se foi culpado, então a punição. wumva yabwirizwa guhanwa nimba yari ugufungwa canke ukuntu kose bashobora kumugenza. Ele deveria ficar condenado se é para ficar preso ou pagar qualquer coisa. Ariko haciye haza umuntu aramurihira ati ibintu byose yakoze mu mabarire ehe ngibi, agaca yigira. E chegar uma pessoa a dizer, me perdoe todas as coisas que ele fez, está aqui e levou. Uwo muntu urumva ntagifunzwe, yitahiye, abaye umuntu yidegenje. Essa pessoa já está indo para casa e voltou. É o livre já. Mbega uwo muntu ni gisuma canke si gisuma? Portanto, essa pessoa era ladrão ou não? Ha? Era ladrão ou não? Ni gisuma, ariko ubwo busuma ntiyabuhaniwe. Era ladrão, mas só não foi punido. Kubera iki? Habaye umuntu, sinzi ko novuga ko yamuhaniwe, ariko yamwishinze. Porque apareceu ali, não sei se podemos dizer que foi punido para ele, mas ele pagou para ele. Mu yandi majambo habayeho gucungurwa kwiwe, aho yari kuja hamugiriye uwundi muntu afise uburyo aramurihira. Ou, em outras palavras, foi retribuído. No lugar dele, apareceu outro, pagou para ele. Amen. Muri Bibiliya mu isezerano rya kera, Na Bíblia, no Velho Testamento, iri jambo ryo gucungurwa ryari rikomeye cyane mu Bisirayeli. essa palavra da justificação, da redenção, estava muito importante no Israel. Iyo umuntu tuvuge yariye nk'ideni rikamunanira kwishura, Quando uma pessoa deveu e não conseguiu pagar, icakurikira nuko uwo yaririye ideni yashobora kuza agaca amugurisha kugira ngo akaza kuba uwo bita umu esclave canke umugurano w'uwundi muntu kugira ngo ashobore kwiriha. seria essa pessoa estava sendo vendido para se tornar escravo e de outra pessoa. Mu mategeko rero Imana yahaye Mose, Na lei que Deus tinha dado a vocês, Abisirayeli bategekwa yuko umukuru mu muryango yagerageza uburyo bwose kugira ngo nimba hagize ugira ivyo vyago mu muryango azomucungure. Yari inshingano yiwe. o líder da família tinha o mais velho da família tinha dever do libertar, do fazer toda a maneira, libertar essa pessoa que teve esse problema de ficar, se tornar escravo, não ter dívida. Nico gituma wasanga mu Bisirayeli imfura yabwirizwa kuronka mu migabane iyo hageze gutorana inshuro zibiri. É por isso o Israel, o primogênito levava 2 para o tempo da herança. Amen. Sinzi ko mubona iyi image, Vocês que estão vendo essa imagem, igikorwa Yesu yakoze. a obra de Jesus, Bibiliya itwita yuko iyo twizeye Yesu tubikiye abana b'Imana. a Bíblia diz que quando cremos, nos tornamos filhos de Ku Deus. rugero rumwe nande na Yesu Kristo. E no mesmo nível de Jesus. Mu yandi majambo Yesu Kristo ni mukuru wacu. É onde as palavras de Jesus, eu sou irmão, Yesu Kristo yaje gukora ico gikorwa c'umwana mukuru mu muryango yakora iyo umuntu yagiye mu bibazo nk'ibyo. Sinzi ko mubitaho. veio fazer a obra que o mais velho da família, o primogênito, fazia na família. Ariko rero dusubiye kuri ka karorero, Então, voltando a aquele exemplo,
kugira ngo umuntu yari gisuma ntabanane yitwa igisuma, Aquela pessoa que era ladrão não continua a ser chamada ladrão. habwirizwa kuboneka impinduka. Deve haver uma mudança. Ni ukuvuga abwirizwa kuva muri kategori, nimba yagendana n'ababandi n'abasuma ava muri bo, abantu bakabibona ko yavuye muri bo. Quer dizer, se ele andava com ladrões, ele deve já sair desse grupo, e as pessoas já devem ver que ele realmente saiu. Ivyo bikorwa vyiwe akabiheba, Essas obras dele deixaram. niho abantu bavuga bati ni ivy'ukuri urya muntu ntakiri igisuma. É aí que as pessoas vão dizer, realmente aquela pessoa já não é ladrão. Ariko kuba atafunzwe canke ngo aciriwe igihano kubera ko haje umuntu akamwigura ntibituma ataba igisuma. Aruzanira kuba igisuma nuko yahindutse. Não ter sido condenado para ser ladrão, não lhe muda ser ladrão, não ser ladrão. Mas ele muda-se não ser ladrão quando só ele mudar o comportamento. N'akarorero kumbure ntikumvikana neza, tugomba gusigura ukuntu gucungwa kwacu kumeze. Então, por exemplo, talvez você entenda bem quando explicamos que você pensava estar. Ariko reka dufatire aho turabe natwe. Mas vamos nos basear aí e analisar do nosso lado. Twatsindanishirijwe atari uko twakoze ivyiza, kuko kameremere k'ivyaha karacari muri twe. Não que fizemos boas coisas, porque a natureza da carne, o pecado está em nós. Igihe twatangura twarasomye Pawulo ubwiwe hariya mu gice c'indwi mu Baroma, ukuntu yavuga hageze igihe hariya atewe jewe ndagowe. Quando começamos lermos e como Paulo dizia em Romanos, pessoalmente, até dizer, eu estou mal. Nifuza gukora iciza ariko nkasanga ico nifuza gukora sico nkoze ikibi. Fazer bem, mas aquilo que eu quero fazer não é isso que eu faço. Sico tugomba kuvako cane, ariko nuko nashaka kuvuga yuko iyo natire turayigendana. Não quero insistir aí, mas devo dizer que essa natureza anda conosco. Ariko kandi Mas também twebwe nk'abana b'Imana, nós, como filhos de Deus, kubwo gutsindanishirizwa n'Imana, pela redenção com Deus, hariho ikintu gikomeye cyakoretse kugira ngo dushobore kwimugwa canke dushobore kuva muri uko kwitwa tuvuge abagurano b'icaha, twimukire kuba abana b'Imana. a essa justificação, há uma coisa que foi feita para nós sairmos não sermos os escravos do pecado, nos tornarmos filhos de Deus. Aha twabonye ngo gutsindanishirizwa ukuntu bikurikirana no gucungurwa kwa Yesu, A justificação segue ser com a redenção de Jesus Cristo. hama no kwizera, E ver fé. kuko twabonye ngo hatsindanishirizwa abizera Yesu Kristo. Porque Deus são justificados os que creem em Jesus Cristo. Bisobanurwa kwirengagiza ubundi Imana muri kamere kayo ntiyibagira. Ignorou, mas Deus na natureza dele esquece. Mugabo turazi ko ubu twitwa ko twababariwe, byararangiye. Mas nós sabemos que fomos perdoados e acabou. Ariko ivyo bigenda gute kugira ngo umuntu yitwe ko ari uwababariwe? Mas como que acontece para que uma pessoa se chama uma pessoa perdoada? Nuko Bibiliya ivuga É que a Bíblia diz ko Yesu ari Adamu wa kabiri mushasha. que Jesus é o segundo Adão, novo. Umuntu, A pessoa, abantu bose até todo mundo, batsindwa n'urubanza rwo kutaba bagorose imbere y'Imana. Kubera iki? Kubera bakomoka kuri Adamu, umwe yagarariza Imana. a justificação frente de Deus, porque sou descendência do Adão.
qui contient. ni ukuvuga umuntu wese avukana ijya mbuto yo muri Adamu. Quer dizer que cada pessoa nasce com aquela natureza do Adão. Icyo namye mvuga nicyo gituma mu Giswahili bavuga ngo umuntu ni mwana Por isso, Adamu. dizer que a pessoa no mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda bayivuga ngo mwana wa Adamu. Twese turi abana ba Adamu. é filho do Adão. Nós todos somos filhos do Adão. Ni ukuvuga turafise niki ijya heredite canke akaronda ka Adamu muri twebwe. Quer dizer que temos aquela herança do Adão hoje. Ariko rero kugira ngo dushobore gutsindanishirizwa ntitube tugiharugwa kw'ivyaha, bisaba yuko twimurwa tukava muri wa Adamu wa kera tukaja muri Adamu musha ari we Yesu Kristo. Para ficar justificados, não ser considerados como pecadores, devemos sair do Adão antigo para o Adão novo que é Jesus Cristo. Ibi navyo bishoboka mu gihe byari iyo umuntu yizeye Yesu. Isso é só possível quando uma pessoa crê em Jesus. Ni ukuvuga hatsindanishirizwa iyi ngabire twahawe ku buntu yo gutsindanishirizwa igira ikimazi ku muntu yizeye Yesu. Esse dom que tivemos de justificação tem importância para aquele que crê em Jesus. Kuko iyo wizeye Yesu ni ukuvuga Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Jesus, a Bíblia indica que os que creram nele foram feitos filhos de Deus. Aha ni muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 turabuze uwo murongo. Mu yandi majambo ni ukuvuga gutsindanishirizwa kwacu ni ukuvuga mu kwizera Yesu duca twimugwa tukaba muri Yesu. Em crer em Jesus, ficamos justificados e ficamos tirados e entrar em Jesus Cristo. Bisobanura ko ka kameremere ka Adamu kaba kamaze kuva kuri twe tukagira kameremere kandi ka Kristo. Quer dizer, aquela natureza da carne do Adão que passa e temos outra natureza do Cristo. Iyo rero Imana yitegereje ikabona kameremere ka Kristo ni ukuvuga cya kindi caduhama cyo kuba dufise akameremere ka Adamu ntikiba kikiri kuri twebwe. Ver a natureza do Cristo, aquele que nos perseguia, e Deus ignora. Amen. Amém. Ariko rero Mas ikintu gikomeye ngaho kugira ngo umuntu atsindanishirizwe o importante aqui para a pessoa ter justificado nuko abanza akitahura uwo ari we. é que começa a se entender, a se Aha muri aya majambo twasomye twabonye ngo bose akabanza akamenya ko ari umutsindwa imbere y'Imana. cada pessoa deve entender que é condenado de Deus. Kujya ko umuntu yatsinzwe n'urubanza asaba ikigongo imbere y'umucamanza. Uma pessoa que está condenado pede perdão à frente do juiz. Hama ibyo amaze kubimenya agaca yizera Yesu akemera ko Yesu yapfuye akazuka kandi yapfuye kubwiwe, ibyo bikamuhesha iki? Aceitar Jesus, crer que Jesus morreu por causa dele. Bikamuhesha ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Niko gutsindanisha babisobanura. O poder de ser feito filho de Deus. Essa é a justificação. Amen. Tuvuze muri make, Quando falarmos em breve, aha twabonye yuko kuri wa musuma ikimugira kuba umuntu atari umusuma si uko yavuye hariya adahanywe ngo nuko arekuwe, ariko ikimugira umusuma nuko ahinduka. naquele ladrão, o que manda não ser ladrão não é ser libertado aí, é uma mudança pessoal. Amen. Natwe rero burya mu gutsindanishirizwa kwacu Imana ntitsindanishiriza umuntu wa kera, Adamu wa kera. Também
na nossa justificação, o Deus não justifica Adão antigo, ariko itsindanishiriza icaremwe gisha. mas ele justifica a nova criatura. Amen. Ni ukuvuga hajya Yesu igihe ariko abwira Nikodemo, Quer dizer, Jesus falou com Nicodemo, amubwira ngo kugira ngo yariko aramubaza ingene yo kwinjira mu bwami bw'Imana. ele dizia, ele falava como pode entrar, ele perguntava como pode entrar no reino de Deus. Ati utaravuka bwa kabiri Ele disse, se antes não nascer, ntushobora kubwinjira mu bwami bw'Imana. não pode entrar no reino de Deus. Amen. Kuko yaciye amubwira ati ikivyawe n'umubiri ni iki? Ni umubiri, Porque logo ele disse que nasce da carne é carne, ariko ikivyawe n'impwemu naco ni iki? Ni impwemu. que nasce do espírito é espírito. Mu yandi majambo, Outras palavras, umuntu akivyawe mu mubiri akiri umuntu asanzwe a pessoa que só nasceu da carne aguma muri bya bihe vya Adamu kuva ca gihe akoze icaha, ele continua naquele tempo do Adão hanyuma agaca agenda kwinyegeza Imana. e que pegou e foi se esconder de Deus. Twokwibaza ikibazo, kubera iki Adamu yinyegeje? Podemos se perguntar por que Adão se escondeu? Kubera iki? Por quê? Bibiliya ivuga ngo babonye bambaye ubusa, A Bíblia me diz que eles viram nu. yego birashoboka ko bo bagize isoni kubera ko bari gusa, É possível que tiveram vergonha porque eles se viram nu. mugabo nibaza ko harimo n'ubwoba. Yarabonye ati nacumuye nakoze ibitari byo. Mas acho que havia também o medo, porque dizia eu pequei, fez Ni ukuvuga acava hafi y'Imana, ni ukuvuga ya migenderanire yari afite n'Imana ikirahava. ele se afastou de Deus. Quer dizer, aquele relacionamento que ele tinha com Deus saiu. Bisobanurwa yuko umuntu wese avuka igihe atarakira Yesu haba ari muri irya ntuze yo guhunga Imana, mu kameremere kacu, mu byo dukora ibintu binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Quer dizer que cada pessoa, antes de receber Jesus Cristo, nasce com aquela natureza de fugir a Deus. Ariko iyo umuntu yakiriye Yesu Mas a pessoa, quando recebe Jesus, asubizwa muri ca gihe ca kera, fica devolvido naquele tempo. ca gihe Adamu atagira isoni yumvise imirindi y'Imana, akaza gusanganira Imana bakaganira. Naquele momento que Adão não tinha vergonha de Deus, quando ouviu Deus Davi, ia ter com ele. Ni ukuvuga umuntu asubizwa muri presence y'Imana, Imana bakabana nawe. Quer dizer, a pessoa volta na presença de Deus, Deus está com ele. Muri ico gihe rero biba bishoboka yuko umuntu ashobora gukora ivy'Imana ingoma, kuko Imana ibihari, ibiri muri we. Nesse momento, a pessoa consegue conviver com Deus. Muri make rero Deus está bem. ni ukuvuga gutsindanishirizwa ico bisobanura Em breve, então, justificação quer dizer ni ukutwimura rukadukura muri Adamu wa kera é nos mudar, nos tirar do Adão antigo, arangwa n'ubwoba bwo gutinya Imana, caracterizado pelo medo, arangwa n'umutima umucira urubanza, caracterizado pelo coração que condena, arangwa no kubura hafi Imana yiwe, caracterizado pela ausência perto de Deus, ukinjira mu kindi gihe cyo kubana n'Imana ufise umutima utakwagiriza ikibi. entrar em outros momentos de conviver com Deus sem um coração que te acusa do mal. Sinzi ko muzi ijambo rivuga ngo mumwegera atabwoba. Amen. Gutsindanisha kwegera Imana atabwoba. Você lembra aquela palavra, aproximar Deus sem medo.
gutsindanisha rero nico bitugira bitwongera kuvuga umuntu asubira kuba mvuga gute mu kirundo bivuga gute asubira kuba inosa ukaba inosa kurya Adamu na Eva bari imbere y'icyaha imbere y'Imana bumva bari inosa ataco biyagiritse. Amen. Iki ni igikorwa gikomeye twahawe ku buntu. Ndabona umwanya ntitwemerera, ariko hamwe n'uko gutsindanishirizwa hariho ibinyoma byinshi biriko bivugwa muri ino minsi bifatiye ngo twaratsindanishirizwe, ni ukuvuga kwinjira mu ijuru ni garanti nta bindi kuko twaratsindanishirijwe. Bafatiye kuri irya jambo ryo muri kahise yuko twarakijijwe. Ariko mu bukurikira tuzobona neza uko twarakijijwe aho bitujana n'igikurikira imbere y'uko gutsindanishirizwa. Kugira ngo umuntu bashikira agakiza Imana igomba yuko tugira, kazodushikana mu bwiza bw'Imana. Yesu abahezagire, tugarukiza tuzobandanya hanyuma. Tugomba dusenga Imana.